Landry yagarutse kuvugwa muri game yumvise yuko simbizi yavuze kuri Big Fizzo acaraduga bako ya mu burindero nyakuntunga simbizi nta no kumwishura yaciye yihorera ubu Landry yaragiye yarazimye Landry twamumenye nk'umuntu wa mbere avumba ifoto no wahe yategeza kumanuka avuga ati iyi foto nigeza kuyivumbako abako mugakaca yubaka kuvanga promoter kunuku bijya ari kubihora ko Melanin boy twari tumuzi nk'umuntu nyene ari mu gacerere nyene adakunda ibintu by'amabezi muvami yabari ngaho ivyi utamenye uti nta muntu numwe agiranira ikibazo nawe nimba yanyisu adesa je naje sino mworohereza mutaye umuririmbyi no kuvugwa mutaye umuririmbyi no kuvugwa ariko ukaraba uburyo uvugwamwo kuri ico kintu cyo kubura visa byaravuze yuko byanamuteranije na DJ Fernando kwa DJ Fernando yararonse visa aragenda Melanin boy arasigara je nibaza yuko DJ Fernando si watanga ama visa uyo kubona atayirose ndumva byo utera uruhagarara sana nyine ukumva ko bibabaje sana ariko na Melanin boy birababaje ariko Melanin boy wewe bimuvako ahubwo je maze imisi niyumvira Melanin boy yafashe ya system ya Big Fizzo ko baheruka gukorana indirimbo yo gukora indirimbo imwe mu mwaka none umaze kubona Rinogi yarayirose kandi bibagira batwagwa na DJ Pole abarivye akaca baje bakavuga ngo urumva ngo DJ Pole ngo araprofita yari ko rirategurwa na Isanganiro Award novuga yuko harimo indirimbo zigiye zitandukanye mugabo Sadbi na Melanin boy nibo baririmbye novuga yuko bikuyemo nukuntu babonye ko indirimbo ziriyo batozi cyane umukaro ngo bavuge bati ziya ndirimbo turashobora kuzirengana rero bayikuye ngo atarumva yuko Sanganiro Award wisigaye itanga umuduga bari bazi ko ari bwa bundi nyene bama batanga bwa hato na hato uzi yuko byoshobora kubabera bibi ntibazosure kubona bashiramwe n'umunsi numwe bakirondera bakibura imisi yose muri Sanganiro Award ntibisangemo ega Sanganiro Award ntabwigisha inama umuririmbyi mu kumushira muri Sanganiro Award kubera ko ntacu utanga kugira uje muri Sanganiro Award mu gatacu utanga rero bagusize mwihigano utegeza kuri jamwe Sadbi mugabo bavuga yuko ngo nibigeze bamumenyesha bamumenyesha ibiki ubwa mbere Sanganiro Award baho bari amaze kumumenyesha ati mbese atubi indirimbo yatushiye muri Sanganiro Award ko bitigeze binabaho kuva rakera avuga ati kare ko mwahora mumpiza message mukanyandikira uzava umuntu avuga ngo ntibanyandikiye kuri email biri ngombwa ko bakurondera indirimbo yagiye mwihiganwa yirekijeyo itogwe n'abafana ko arafana niko baba babona ibintu kuno bihagaze bakavuga ati indirimbo yawe irakwiye gutwara iryo higano tano naho uvuga zawe zitano ni aha nihe ya mbere ya kabiri ya CG ya gatatu yagushobora kuba kirisese ya kane kaba ya D1 ya gatanu kaba ya Rinogi indirimbo yari kubi ya mbere hajya ni indirimbo ya Kiriku ahanihe hagakurikira indirimbo ya CG komsa hagakurikira indirimbo ya D1 hakaja kurikira indirimbo ya Dramati hanyuma Rinogi Satubi bagakurikira inyuma be n'abana oya apana beshi ahubwo asumba abahungu bose maze kumva barapa kubera ko twamumenya ari umurapera arapa mu ndirimbo mpimbaza amana ataja ku ma TV na wenyene nka CG ataja kuri media nimwe mugabe indirimbo ikaza mu bantu ari kintu warubuze ngo asumba mara bifesi bose urabashizemwo bande bose nabo nyene baraza bagapostinga bakora ingofera niwe mukobwa wa mbere unyemeza ndetse n'abakobwa n'abahungu baratinya nimba maze kubona abantu barapa je ndiko ndaraba ujya mukobwa ntanyorohereza arambangamira maze kumva indirimbo abarimo ntibiri nk'amaniga abahungu b'abaraperi akenshi baca baja kumviriza kajya gace ko niko bakata bagapostinga ahubwo harakenewe nk'abantu nka Gradis nka 10 muri no game nkundira ndakuramutse mushinga nahe mufasoni gwaruka this is step made kuri microphone kagasore kishima kagasore kayizagiye mana nkuko mubizi narababwiye atamwebwe ntatwebwe natwe dorogana tubazanire aho makuru mashasha makuru macu nababwiye kugira muzuko kwa mwe yaronka kandi subscribe kwa kundi hahandi nkuko mubizi nabemereye 2026 tuzobazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye kwa kundi hahandi kwa kundi mwabidusaba kwa kundi mwami muvyifuza twabagorokaniye kandi babasore ni Ufise na Victoire bariko barabica bigacika muri entertainment benshi mwarababonye hari inkuru twagize ico tuyisesangura ko nuno munsi nabazanye kugira ngo dushobe kuyaga kuri binabiriya kuri entertainment hari byinshi yo mubabonye mwamwifuza kumenya hari byinshi mwamwifuza kumenya kuri entertainment naho bahari kubwanyu ebana kubw'urukundo mwaberetse kubwo kuraba cyane ikiganiro duruka gushirako uno munsi nawe twabagarukanye kugira ngo basubire baduha umuco ku bintu tumaze imisi tubona reka tubanze tubakire sinsanze kumvuga amajambo menshi ndabakira cyane Ufise murakoze cyane mumeze neza twe turameze neza ku mutima no ku mubiri cyane gose aho no munsi kweri twazindutse uno munsi kandi ndabona umenga twese nubwo je batari kumbona twambaye rouge yego tuvuge ko twagihurije ko canke hari impamvu twabikoze hari impamvu twabikoze kuko rouge ni ibara rigaragaza urukundo
tukaba dushaka yuko ibintu tubikorana urukundo. Hariho abantu babona ko ivyo dukora umenga tuba turiko turagaya ibintu vy'abantu, ariko tuba dushaka gukebura kugira ngo abantu babone yuko ivyo turiko turavuga biri ku rundi rwego. Ariko uno musi turabona murakanye, muraza kuduha vibe. Oya, niyo kamere yacu, twebwe nta gukanya, ahubwo niko niba ritukura risigura urukundo, twizere ko uno musi namwe mwese muri mu rukundo. Oya, ivyo nibanga ivyo vyihoze. Ndabona mwene data hariya we amakuru telefone ngira baguma bona bishasha twe tutazi. Victoire, yego bimeze bite? Neza ku mutima no ku mubiri gose. Bana ruje kuri wewe bivuze iki ko no musi tubona umengo akenshi iyo tubonye abantu bambaye rouge, tubonye nk'umuhungu n'umukobwa bambaye rouge, tuba tubona ko ari agakouple. Namwe tuvuge ko muri agakouple. Ibyo dukunda kubimenya kuri Saint Valentin, dukunda kubibona niho tugita ko ari amakouple. Mugiyo byashika nka Ikefasi ari umwigeme, abantu benshi bacatangura kwibaza ko muri abakunzi kwani complet. Ati rero ndumupede, turabapede. Mwambaye veto uno munsi nimba warakinye nkarata. Yabivuze yuko rouge isobanura urukundo, ariko si urukundo si gukundana n'umukobwa gusa cyangwa gukundana n'ugukunda uwo ari we wese. Urukundo kubakiye kuri vyinshi. Ubu n'umugenzi wanje turakundana, apana vya bindi abandi bose baba bamenyeye ngo iyo umuntu agendana n'umukobwa ni aba ari mu rukundo. Aho no munsi abantu benshi baba babona novuga yuko musa nkuko muko murazana igikundiro mu bafana kubw'umuco muri kubaha. Ariko byose turaza kubishika ko ikiganiro giheruka abantu benshi baracakiriye neza. Ego. How do you feel? Muri mwebwe kwanza byari bimeze gute? Kuko akenshi iyo muri gukora igikorwa nka kijya novuga yuko muri gutanga umuco harabo bibangamira. Ego twe twari tumeze neza cyane. Naho benshi batavyakiriye kumwe kuko ukuri ntibakwakira kumwe, harabo kubabaza. Ariko kuvuga ukuri niryo hangiro. Rero twiye kuvuga ukuri ntitubitinya, ahubwo tugerageza kubivuga kugira utahure, kandi iyo umwana akosheje uratora agakoni ugakebura ukavuga ati ibi bintu ugira sivyo. Kandi ntibimuryohera niyo mukubise ararira. Rero amaze kurira aba yamaze kubona ikosa aho rirarikebura nawe wenyene kabisa. Aravuga yuko na Simbi twarabonye yarabashize ko sinzi ko nabo byamukoze ko, ariko turifuza kwanza muduha impamvu kuri ico kintu kwanza kugira ngo Simbize ashobore kubashirako. Hoho byari bigenze gute? Twabisanze kujya nyene gusa iyo ukora ikintu ciza cyangwa ugatanga ubutumwa bwumvikana, na abantu bakuru baraza bakaraba bakavuga ati aba bapeti barakwiye gushigikirwa, reka tubashire mu bandi bantu bashobore duparitaje inkuru yabo ishike kure, bavyumve n'abandi yuko hari abandi bantu b'abanyakuri bariko baraza muri entertainment, nubwo bose batabipostinze ndibaza barabibonye. Ikifasi nawe nuko ubibona? Je nibaza ukuntu Simbizi yayipostinze, nibaza ko ubutumwa bwamushikiriye, yabonye ikiganiro twakoze akavuga ati abatipe ibintu bavuze ni ivy'ukuri. Kubona umuntu nka Simbizi yarashoboye gupostinga ikiganiro twakoze bigaragaza yuko ivyo turiko turakora bifise ahantu biriko birashika. Rero nkaba nshaka no gutumirira abandi bantu kuja kora ibiganiro vyacu. Araho nimba hari uwiyumvira yuko twoba turiko turagambanira entertainment akatubwira ati ngaha abapeti muriko muvyitwaramwo nabi, ariko umuntu ntushobora kumenya uti yankebuye canke yabikoze neza, ahubwo turashaka baze batubwire bati muriko mubikora neza canke hana ho mwohindura kabisa. Novuga yuko abantu benshi bava bibaza ngo ni contrat mufise kuri Step Media, twigera tubabona ku yandi ma media kubera iki? Ni kibazo cy'umwanya. Kuvuga ko twasenye contrat ntivyo bari bibi, ariko siko biri. Umwanya n'umwanya mwebwe murashobora kutubona ku yandi ma TV online kabisa. Twarabonye nivuga yuko nka sije duruka kuyaga ko je na mwebwe hari sije benshi bari batinya, benshi baratinya kumuvuga ko Natasha, ariko mwe bivuga yuko mwamwubahutse tugerageje kurana n'ama commentaire. Reka message twagiye turaronka umuntu yagusanga yembugisa kubya tumviriza peti kuvuga Natasha ubihagarike, Natasha aragufungisha afise amafaranga ya amafaranga afise to yasaye uyu. Erega icubahiro ntigitangwa n'amafaranga, ahubwo bivana no kuba witwara. Twebwe rero ntabwo gutinya umuntu, ahubwo turaza tukavuga ukuri k'umuntu ko guhagaze tukirenganira, wumvise ari ivyo ukikebura. Mugari abantu bakomeje kuvuga ngo Natasha twamuvuze nabi, batwandikira dusanga inbox, nibaza ko bo bihagarika kuko nta hantu namwe tugeze tumuburira indero, kuko ntabwo twigeze twinjira muri vie privé yiwe, twe twavuze kubiri muri game. Rero tuba dufise uruhusha rwo kubivuga ko ibintu bibera muri entertainment, bivuze ngo ico twege tutajamwe n'ubuzima buri vie privé y'umuntu, ivyo twebwe ntitwinjiramo. Twe twavuze ibiri mu umuziki nawo awukorera abantu bose. Nivyo nyine twavuga yuko ibintu vyo usanga biri nk'ibanga, biri secret, siko kubera iki bataje kumbuga ngo baposting bavuga ati ibintu bavuze sivyo.
badusanga inbox bazori bakataka video kavuga ivyo bintu bagaposting muga turabona turizera neza yuko ubutumwa Natasha bwamushikiriye ndibaza bwaramushikiye gusa nubwo bwamushikiye mbega we ko atazanga tubeshe utavuga ati ibintu bavuze sivyo vyerekana ko ari ukuri nukuri nyene umunsi azoza agaposting akavuga ati ibintu abapeto bariko baravuga sivyo bariko barandenganya akaturondera azogumana twitwarira tuzokwita batumwereka ibimenyetso kabisa uyu munsi abantu benshi novuga yuko mu commentaire bavuga yuko mwaji n'ishusho mwaje mwerekana mwaje nk'abantu baje gusa nk'abaje gusimbura Simbizi na Cheval oya siyo migambi turi mwahubwo bajya ni bakuru bacu bariko barakora cyane kuko je Simbizi ntituzinanye Cheval ntituzinanye no dupostinze kubera yatubonye ndamuzi nawe nyene ashobora kuba nzi uko atuzi kunyene ariko ntiturabonana n'umunsi n'umwe kabisa sijyo hangiro dufise je gusimbura bajya abantu kandi twebwe nta nubwo turiko turakompeta n'abantu kuko twebwe twarakubwiye yuko dushaka gutanga umuco kabisa dushaka guhindura ibintu tubishire ku rundi rwego kabisa ahantu hatari ukuri tuhazana ukuri ivyera tuvuye ko vyera ivyirabura tuvuye ko vyirabura nibitukura nkuko mwambaye muvuge ko bitukura yego cyane kabisa uvuga yuko no musi simbona ikintu twaba dusesagura no musi bishasha mutuzaniye kuri Step Media muje kuduhera ko muco nibi tudatevye kaniniya jewe kuri Step Media nk'inkuru ya mbere natangura kubabwira ni ibintu ndiko ndabona muri entertainment mugabo nkagenda ndabigaya ndavuga nko ku kibazo ca kimaze iminsi kiriko kirasirikira ca Belchris Belchris murabibona ko apfunzwe igihe kininiya gose nk'aba promoter mwararavye muga turabona yuko barandiri baragize igikorwa cyo kuja kumuraba mwaje bakoze igikorwa ciza abantu bakeye baramaze kugenda kumuraba mugabo uno munsi urashobora kumbaza uti kubera iki mbega wowe utigera upostinga Belchris sukuvuga ngo ndeka kubipostinga kubera ko mbona yuko bidakenewe canke bigizene ahubwo ikintu nakaguye jewe muri no entertainment nuko hari abantu bakora ikintu kubera ko babonye banaka bagikoze bakarondera guprofita kuronka ajya malike ajya amavyuzi bigendere atari umutima w'urukundo uhari ubujyajya rero muri entertainment buruzuye iyo abatabujyajya buhari bajya abantu bose baza kumupostinga ngo turagusengera turagirana isengesho atabikogwa ntaco riba rimaze kabisa bovugana bati tugomba turondere nimba tuvuga tuti tugomba dufate iyirimi kashi kanaka dushire ko umuntu ari muri entertainment ashire ko 5 2 ikintu cyose afise hanyuma abantu bakaja kumuraba cogira ico kimufashije nayo ibi byo kuvangura mu postinze ngo kuri Facebook umuntu hari yashonje ntacu bumumariye urazi nk'ubu nyene hoza nk'umuntu avuga ati reka duterere nka 2 3 tuje kumuraba gusa nyene nabo nyene bafise inzara iri mu kunabica kubera ko urabona nk'ubu bavuga ati dukreye groupe yo guterera Belchris wasanga groupe zirenga 50 zo guterera Belchris mugabo ugasanga wakreye groupe wowe washaka yuko biza guca kuri rimikashe yogira rabica kurako muri no entertainment harimo ibibazo byinshi abantu ni benshi ubona ngaho hanze uza kubona wese arafise uruhara muri entertainment mugabo benshi barafise uruhara muri entertainment kandi barakunda Belchris mugabo amaze kubona yuko kuvuga Belchris ari content ikaze ino musu postinze Belchris aronka abantu benshi bakura ikinga kabisa mbe ko reka tanumwa posting avuga ati duterere Belchris tuje kumuraba mu mpera bibiri biboneke jewe hari nakandi kantu kambabaje mwino minsi kumumenyesha makuru Edison nagiye mbona postinze urabona n'umuntu mukuru afise urubuga rurabwa n'abantu benshi mugabo kubabuka kuvuga ngo jewe ngo ikibazo ca Belchris ngo kimaze kwitamo ngo uwundi muntu ngo kanaka sinzi umuntu yita tete vide ntawe nzi ngo manda bihagaritse cyandi yumvira naciye ngenda muri commentaire cyandandika ati nimba warufise umutima wo kumufasha woturera kumufasha ngo nuko wumvise ko harimwo naka muri ico gikorwa muri ico gihe ubufashije Belchris canke ufashije tete vide urumva ko kantu kababaje ku muntu mukuru nka Edison erega abajama bacafise n'ingeso Fabirove ya yarapostinze yuko aba bajama bafise ubuntu bw'ubujyajya ngo mwasi ngo wa Fabirove ngo niwe mwasi wa Belchris
hamaze kuba ingorane nta mwasaba hari mu uwo mwanya uwo ari we wese n'utakwakira neza aravuga ati kuba mu gasho nta wo bisengera umuntu yuko yoguma mu mpimba ahubwo uraza mutabana neza mukiga ukuntu vyogenda neza ibintu bigahinduka bikamera neza niba mufitaniye ikibazo kigahera amaze kuza ndibaza na Fabio bariko arabishiramwe inzigo gose ahubwo barakwiye kuja hamwe bakaraba akantu bokora nimba ari 2 bakaja kumuraba atanumwe asigaye nubwo bataja kumuraba bose bagaterera bakagira ico batereye bakaja kumuraba arabashobora gushika imbere bakamuvugira kabisa muri entertainment barakwiye gutandukanya showbiz hamwe n'ibintu nyene vy'ingorane kuko kijya n'ikibazo nta vya showbiz birimo bakabihagurukira akavuga tuti ibi bintu dushaka kubikora n'umutima w'urukundo vya showbiz tubanze tubishire hariya apana kubironderamo kuvuga ngo ni content turatomboye uno munsi ngo ndampostinge kugira ngo ndagusengera uwo ari we wese hariya ndagusengera ubu nta kindi kivugwa umusengera vyahe kabisa kuzinduka mu gatondo utora telefone ndagusengera mugabo uvuga ati tangana 2000 canke igihumbi cy'umukate ntageza ntibigishoboke kabisa uno munsi novuga yuko mfise byinshi tushaka ko tuza kuyagako mfise byinshi nifuza ko muza gusesangura novuga yuko uwumva yumvise kuri Belchris nk'ibintu mwaje kuvuga novuga yuko birababaza cyane abaririmbyi bagenzi biwe novuga yuko benshi baravyirengagiza nabo ba promoter n'abantu babakwiye kubishiramwe uruhara kugira ngo ejo canke hirya ejo Belchris nabaze isange ari mu bandi ariko rero ikintu nyamukuru cyanzanye no munsi ari ibintu byinshi tumaze tubona ku muririmbyi novuga yuko mu Burundi Melanin boy aruka kwakira umuzungu ndizera neza yuko namijya nkuru mwayibona je twarayibonye kandi ni vyiza okay abantu benshi baravuze ati Belchris na Melanin boy agiye kuhaturira mugabo hari n'ikindi kintu novuga yuko mu nyuma yaho camushikiye yaciye nabura na visa yo kuja muri Europe ivyo vyabizana twobivuga ko ashobora kuba yarayibuze canke atayibuze ni rya kabiri bimushikira ego baravuga ko yuko ari rya kabiri ni nkuru twagiye turasoma turonka mugabo cyendi baza sinzi uburyo ayirondera bakubereka abandi bazironka ikindi je natahura kwanza nshaka kubabaza mwege mukora ku ma TV online hari ibintu mwahinduye mutagikora kare mu myaka iheze twumvise umuririmbyi avuye hanze wasanga harimo naburiye ibiti hariya ku kibuga c'indege n'abagize burya Dibi boy mwaragiye kumwakira ko tutigeze tubona ama video oya mbere uri kurabavamiriye erego yase umuririmbyi batazi ubwo muvuga yuko atabantu bagize baje kumwakira ku kibuga c'indege kumwakira yakibona Melanin boy kare twarumva ngaho naho haza dufate nk'akaroro umuririmbyi muto yibo ngaho mu Rwanda Afrika abantu baracana ko twumvise abaririmbyi bagize umuririmbyi wo muri Canada rero tuvuga yuko mukuza atigeze abimenyesha none yori hakubimenyesha gute Melanin boy nta brand afise ku buryo bitari kumenyekana abantu tuvuga ushatse yo kubita kuri twebwe aba promoter ko ari twe twabyirengagije atagaciro twabiha kubabaza mwebwe kuko mwamusa ama TV online ahandi yarabarondeye Melanin ntaco yigeze atubwiye oya gusa nivyo yabonye ataco yoshobora kubwira abantu kubera ko n'umuntu yazanye si wa muntu afise visibility kuko twaragiye turaraba imbuga ziwe ku ma YouTube turazibura aho tugiye kuri Instagram wasanga bisabana 2,000 tugiye kuri page ya Facebook ngira page ya Facebook yatanga kuza mu followers aruko amaze gushika mu Burundi kubera twasanze afise aba followers 1,400 tugiye kurondera indirimbo yiwe nta ndirimbo yiwe rimwe twabonye ico sino gishimangira ko gose kubera novuga yuko hari abantu badakoresha rezo sociaux zose cyo kimwe nka Facebook bashaka gusanga afise aba follow baki muga tugiye nko kuri YouTube ugasanga afise aba follow benshi abo tugiye kuri Instagram gacagira imagine ko ashobora ya postinze amafisa ama post ya postinze muri 2025 afise ama like 4 oya gusa vyongeye ngira Melanin yagombye kuzana uwo mujama kugira imworohere kumudeklarira visa niyo hangiro yarafise mugabo birangira bisuye no kwanga uzi ikibazo cyoza kuhaba nidusenga yuko indirimbo yobihaho ngo dusenga yuko yoryoha hamwe yoca isohoka ari urukato ivyo bari ngorane gusa ariko reka tubirindire ndizera neza ko azori igikorwa kizoza kimeze neza ni igikorwa novuga yuko abantu bazoza bacakira neza reka tubirindire nubwo Melanin boy yamaze kubitoba kubera yuko Melanin boy twari tumuzi nk'umuririmbyi atekanye kabisa apo wesheje adakunda ibintu by'amajambo Melanin boy ubwiwe hariyo yahinduye strategy nyamba yabonye ati ngiye gukorana n'umuzungu nyene ibintu bigiye kuja ku rundi rwego kuko mwarabonye nka poste yanditse ryari avuga yuko hari aba promoter bataze byo barimwo ba DS uno munsi none Melanin boy bijya jambo raza abantu ryakomerekeje ku marezo sose imboga zose ziriko ziravuga we
Melanin boy akubise indirimbo zibiri kare twari tumuzi yari abarundi bari bafashe baramugira umwana w'isezerano bavuga ati ubu nuwi wacu nyene twikurije asohoye indirimbo ni pampa umuriyoni mugari muri zitatu zibiri umuniyoni ntacyababako mugaka cyayubaka kuvanga promoter kunuku bijya ari kubihora ko Melanin boy twari tumuzi nk'umuntu nyene ari mu gacerere nyene adakunda ibintu by'amabezi umuvamiye abari ngaho ivyi utamenye uti nta muntu numwe agiranira ikibazo nawe ahubwo turakeneye kumenya mwege mufise ama TV muzomwegera uko mwege murakomeye mu mubazi impamvu yavuze rya jambo kuko aba promoter bashobora kuba bariko baramwataka wewe afise imvo nyakuri yatumye abivuga akaba afise nabo yashatse kugerekeza kubera ko nagiye nk'umu promoter dufatiye mu kivunga usanga uri wa desi mugabo nimba yanyisu wa desi ageze naje sino mworohereza mugabo muri baje turizera neza yuko namwe mwamushobora kwa muri imwe oya no kuvuga yuko ntiyacaguye yavuze umu promoter wari we wese yavuze aba promoter ba desi arumva ni wari we wese igata Dominique Ruto kavuga ngo ni naka wa desi aba yavuze aba promoter ba desi rero Melanin nje ndibaza yuko yabigize mu ntumbero zuko yabonye ivyo yakoze bitari muri circulation aravuga ati reka mvuge ko araba desi ariko adaca bamvuga ico nanjye ndacemanga ikosa yarakoze ikosa niyo mpamvu nakubwiye nti murakwiye kumwegera mwege mufise ama TV online mukamubaza muti wayirya jambo hari umuntu yari yagukomerekeje ngerageje kumviriza ivyo Victoire yaravuze ngo yarashaka hit kuko yaramaze imisi atari kuvuga yego mutahe umuririmbyi no kuvugwa mutahe umuririmbyi no kuvugwa ariko ukaraba uburyo uvugwamwo ugakeye ibintu bishobora gukoma abantu kubera ko yakaza kuzana Diamond mu Burundi bari gutegereza kumuvuga gusumba kuko ariko aramuvuga uwo munsi kabisa no vuga mugabo Melanin twari tumumenyereye iyo hiti mu kuyirondera mu majambo niyo mpamvu abantu bose urumva baciye bamwataka hariyo nk'abantu tuba tumenyereye yuko bagira basohora indirimbo ariyo kameremere yabo batangura kwanze kuvuga amajambo kugira ngo mugabo Melanin boy urumva ntitwari tubimenyereye ko cyatuvuga tuti none yahinduye strategy canke yibonye nyene ko atagikeneye aba promoter n'aba journalist nico kibazo kihari kabisa abantu benshi bavuze impamvu Melanin boy yashoboye kubura visa umwe mu bantu tumenyereye afata ku mugongo cyane abaririmbye DJ Paul nta ruhara runini yabishizemo muga turabona vuba Lino G wewe yaremerewe vuba arafise concert muri Belgique tuvuge ko ari ihe mpamvu itumye DJ Philbite na Melanin boy ituma bataronka visa tuvuge ko ariyo mpamvu DJ Paul atigeze bishiramo uruhara jewe ngerageje kwa gukubita manarize kuri ivyo bintu ndashobora kuvuga nti DJ Philbite uyo kubona atayirose ndumva byo utera uruhagarara sana nyine ukumva ko bibabaje sana ariko na Melanin boy birababaje ariko Melanin boy wewe bimuvako ahubwo je maze imisi nimvira Melanin boy yafashe ya system ya Big Fizzo ko baheruka gukorana indirimbo yo gukora indirimbo imwe mu mwaka tuvuge ko ari Big Fizzo yamuhanu yazera ko indirimbo rimwe mu mwaka ubundi none umaze kubona Lino G yarayirose kandi bibagira batwagwa na DJ Paul abaririmbyi akaca baje bakavuga ngo urumva ngo DJ Paul ngo araprofita none DJ Paul aje guprofita umuririmbyi akora indirimbo imwe mu mwaka erega Melanin nta ndirimbo nimwe afise twara hari iburaya nta ndirimbo nimwe afise twara iburaya kandi ntituzi ivyo bagiye gukora yo mu gihe rero bayimwimye afise ivyo barabiye ko ugasanga indirimbo arazifise kugira igitigiri c'indirimbo muyorose yaragera kubita hiti zitatu zikurikirana aca abona indirimbo zahanyene aca arabona abaririmbyi baramukunze abambaye abanyamuziki baramukunze abafana baramukunze mugabo yaciye yibagira ni hahandi waciye ubona harageze n'ahantu umenga ari gusohora amanani novuga yuko asohora remix agaruka na zandirimbo abafana bamubwiye ati mugabo udahinduye umukenyuro ni twebwe twaguhaye turakuvako erega vyongeye Melanin ntuze kumuraba kuri urugezo rwa Dramati na Lino G na Lino G simvuze ngo hari byinshi azoza gutanga hariya hanze kubera no muri nyene ngaha mu Burundi no muri nyene ngaha mu Rwanda ariko vyongeye Melanin no muri w'abarundi cyane gusumba ibindi bintu byose aracakwiye gukora cyane ngaha mu Burundi akaduhindurira ibintu akaduha ibintu bimeze neza gusumba uko kuja hanze naho n'abagenda gutembera barazironka kandi ni benshi yamaze kuzibura Melanin wenyine amaze kuzibura rero kuyibura nitwo bihagarara ko cyane azoyironka no hanyuma ariko yumve ko ashaka gukora umuziki umuziki umeze neza twumve ko yahinduye kuko erega ikibazo abaririmbyi bagira barafise ukuntu batiyita ku ma commentaire ama feedback basi kabisa ugasanga abafana baguma bavuga bati wewe ukuntu witwara hebitabi simvuze ngo nwitabi hindura umuziki ukuntu uririmba erega bijya nivyo nyene bakeneye abafana kandi abafana nibo ba boss b'umuririmbyi nimba Melanin boy abafana baraje bakavuga bati izi ndirimbo uri kuraduha
kumenga wowe umugarukana vya bindi ibi bintu twabihaza kabisa kariko karyo keza ko kugenda akavuga ati ngomba mpindure nzana izindi creation nimba nicara n'abandi baririmbye bafashe guhindura none ntubona DJ Fernando n'ibyo by'agasuzuguro usanga asuzugura ngo naka ntiyonyandikira indirimbo rero mu gihe uri kuriyandikira wewe nyene nk'umuririmbyi urakunze gusanga wandika vya bindi nyene kubera ko abari wewe nyene mugabo iyo ugiye hamwe n'abandi urahindura strategy ugasanga washoboye kuririmba nkana gushobora kuririmba ibintu vyohindura kariyeri yawe bakakubona ku yindi image kabisa acumba kwiyandikira ko bihagije nta ariko aragera vuba yego azoririmba tubikunde ariko tunabiharuruke nuvuga yuko Melanin boy numwe mu bantu uvuga yuko akunze guhura n'ingorane cyane muri entertainment kuri ico kintu cyo kubura visa byaravuze yuko byanamuteranije na DJ Fernando kwa DJ Fernando yararonse visa aragenda Melanin boy arasigara je nibaza yuko ajya n'amaranga mutima y'abafana kubera yuko DJ Fernando si watanga amaviza burya rero abafana barakwiye kuza bararaba ibintu bavuga ni nka kujya bafashe DJ Fernando bakagomba kumuca amazi ngo bagomba kuduzana Gusto Melanin boy mugamo nyuma urabona ko ari bo bagarutse n'ubundi kugira kumusubiza hasi indirimbo ze batakiziraba rero kuvuga ngo DJ Fernando ngo niwe ngo yatumye ngo abura visa Jesse nagishigikiye nk'umupromoter oya kabisa novuga yuko hari n'igikorwa baheruka gukora kitari kiza abantu benshi batigeze bacakira neza cyo kwikura mu ihiganwa ryari ko rirategurwa na Isanganiro Award novuga yuko harimo indirimbo zigiye zitandukanye mugabo Sadbi na Melanin boy nibo baririmbye novuga yuko bikuyemo none mwe nk'abasesangutse igihe ikorwa mwacakiriye gute jewe ngerageje kubiraba hajya nabonye yuko hariho igihe urondera imvo kugira ngo wikure mu kintu kubera kubona ko ico kintu bitari bikwiye kukijamwe niyo bakigushizemo rero kubona Melanin boy na Sadbi barikuyemo nukuntu babonye ko indirimbo ziriyo batozi cyane umukaro ngo bavuge bati ziya ndirimbo turashobora kuzirengana rero kugira ngo tugire ntibazohave bavuga bati nk'ubu dufate hariyo nk'abantu 200 muri Sanganiro Award ukaca wumva nka Satubi yabaye wa 19 canke Melanin boy urumva azoba yiteje abafana ndavuga ati ifoko ndahakita hakiri kare nkavayo hakiri kare uko Melanin boy indirimbo none ari gutwara y'abaririmbyi bagatora imbere ya Kiriku ya ahanihe ukaca kubitako n'indirimbo ya Siji nubwo adakorera ku mbuga kandi Siji yari kuba yatotse mugabo ikibazo ntagaragara ku mbuga sana ngira ngo je murananariza kavuga ati jewe sinkeneye ama award nzohembwa n'Imana kubera ko asanzwe aririmba n'indirimbo mpimbaza Imana kabisa novuga yuko gukora igikorwa nk'ico ku baririmbyi benshi ntibacakiriye neza ariko novuga ni nk'amahigwe ejo canke hirya ejo nta ubazi umuntu ashobora gutwara akajya gashima novuga yuko Melanin boy hari imiryango ari kumwugururira mugano novuga yuko nta confidence yari ifitiye Bo nukuvuga yuko ngira bayikuye ngo atarumva yuko Sanganiro Award wisigaye itanga umuduga bari bazi ko ari bwa bundi nyene bama batanga bwa hato na hato uzi yuko byoshobora kubabera bibi ntibazosure kubona bashiramwe n'umunsi numwe bakirondera bakibura imisi yose muri Sanganiro Award ntibisangemo ega Sanganiro Award ntabwigisha inama umuririmbyi mu kumushira muri Sanganiro Award kubera ko ntacu utanga kugira uje muri Sanganiro Award mu gatacu utanga rero bagusize mu ihiganwa utegeza kuri jamwe kabisa kandi igihiganwa kutari garuka yikuyemo we ntibigeze babimumenyesha kandi ihiganwa kutari jamwe ni kuba warayitwaye Sanganiro Award bajya hano arayitwara kandi Satubi kuba atarayitwara sindabibona mugabo bafise ivyo baraba mwico gihe yasohora hit n'abandi baba basohoye amahiti rero nivyo gutuma Satubi bavamwe hari igihe usanga no mu bindi bihugu yose bakora borunaka umaze gutwara award zingahe zo mu gihugu iwanyu ukacubura nimwe byo bigenda gute Sadbi mugabo bavuga yuko ngo nibigeze bamumenyesha ibiki ubwa mbere Sanganiro Award baho bari amaze kumumenyesha ati mbe Satubi indirimbo yatushiye muri Sanganiro Award ko bitigeze binabaho kuva rakera avuga ati kare ko mwahora mumpiza message mukanyandikira udava umuntu avuga ngo ntibanyandikiye kuri email ya hehe kusanga hariho n'umuririmbyi atayikoresha ku rubuga rw'ura ibona iri kavuga ati iyi professionnel ushaka kunyandikira ucunyandikira uko erega ntibikerewe yuko ubona kurondera nimba ihiganwa ririho kandi rikaba ririha akaba atamafaranga utanga kugira urijemwo ndibiri ngomba yuko bakurondera indirimbo yagiye mu ihiganwa yirekijeyo itogwe n'abafana ko arafana niko baba babona ibintu kuno bihagaze bakavuga ati indirimbo yawe irakwiye gutwara iryo higano mu gihe rero kwiye gutwara iryo higano uca urindira uyitwaye sebo agashimwa gatwara nubwo cyo bari igihumbi sici wawe ni cyabateguye iryo higano tuvuge yuko hajya Kiriku
ko yabona ko ariwe ari hejuru nk'ubu muri uno mwanya abantu bose babona ko indirimbo yiwe ari iri hejuru yari kubahuka akavuga ati jewe ntimwanyandikiye ntimwanyandikiye ngo mubimenyeshe nkuri hamwe indirimbo yari kubigira kubera akazi ko indirimbo yiwe ariyo ya mbere kabeza naho tomushiramwe akaba yiryamiye hari yakumva indirimbo yiwe iri hariya arabimerita avuga ati tayari indirimbo yanje hajya itaba iya mbere izo biya kabiri uvuga yuko ijya Isanganiro Award mwebwe mugerageje kuraba mugire nka mubikurikize nka zitanu mubona yuko zikwiye iya mbere ya kabiri ya gatatu gushika ku ya gatanu muzikurikize twumve ko Sadbel ko bafise amahirwe muri yo place zitanu mbona kuvuga yuko turavye nk'iya mbere ni aha nihe iya kabiri ni ya Sije iya gatatu yari kuba Kirisese iya kane yari gushobora kuba Kirisese ntabwo yobi ya gatatu ingevugezi wanje zitanu naho uvuga zawe zitanu ni aha nihe ya mbere iya kabiri ya Sije iya gatatu yari gushobora kuba Kirisese iya kane ikaba iya D1 iya gatanu ikaba ya Rinoji ikafasi wewe arabigwanyije jewe ivyo sinshobora kuvyemanga indirimbo yari kuba ya mbere hajya ni indirimbo ya Kiriku aha nihe hagakurikira indirimbo ya Sije komsa hagakurikira indirimbo ya D1 hakaja kurikira indirimbo ya Dramati hanyuma Rinoji Satubi bagakurikira inyuma be n'abana oya indirimbo ya Satubi Kirisese yabaye virisi mu bantu nayo nyene yarafashije aje mu bantu gose aje mu bantu mugabo ukuntu kujamwo ahubwo abantu bayimenye mugana mwana mutu mwumvirize yakuririmbira Kirisese Erego ubundi Kirisese nubwo niba biciye mu matora Satubi akurikiranwa n'abantu benshi nubwo ari kwiparitaje bari kumutora ari benshi wari gushika imbere ya Kiriku kavuga ati none ntore Kiriku canke ntore Satubi ntore Kiriku canke ntore Satubi Kirisese muziki erega ni abantu bayikunze kubera kujya mu dundo muga abantu ivyo baririmba ivyo bazi ubundi nimba mwege muri ko muvuga nkuko Sije yoja haruguru ya Kiriku niwe yaca wa mbere kuko no ku rubuga ubigerageje kuraba indirimbo ya trendinze ko musa ntiyigeze ijya nani ya Sije no kuvuga yuko ibiharuro bigaragara byo Kiriku arasiga Sije cyane no kuri YouTube no ku mbuga cyo cyambere kubera tugiye kuraba ati umuririmbyi wambaye ko akurikiranwa cyane usanga ari Kiriku kubera afite imbuga ziragwa page ya Facebook imbuga ziyuti Sije rero acagwa mu mporero kubera ko atambuga kore yari indirimbo yiwe ya mbere ibaye hit iraba hit mu Rwanda mu Burundi no mu bindi bihugu siko ariko imagine kuri ico kibazo ariko Sije sishobora kuvuga yuko ari kuba wa mbere kubera ko mu gihe utari kurakora cyane wewe nyene ntushobora kuba wa mbere kubera ko si huburi Sije arimo arakora cyane ikibazo afise ntari karakoresha imbuga ahubwo management yiwe canke nimba yikora arakwiye kuraba karaba ukuntu yohindura umukenyuro akaja mu bantu mwe muri gara mubona page ya Sije Sije uramubona kuri media Sije nta musi umubona kuri media ahubwo ni arakoresha Instagram arayikoresha ukoresha Instagram TikTok arayikoresha ahubwo gico nibata ahubwo hari abandi bantu bazi create bapostinga twega dushobora kuba twinjira mu buzima mu muziki wiwe ubwiwe avuga ati je ujya muziki ndiko ndaririmba ndiko nkorera Imana nzohembwa n'Imana ivyo vyama award ntavyo nkeneye umuvuga butumwa tuba tumubona ku ma media vuga yuko hari ikintu mwavuze kuri Natasha je carankozeko cyane kandi ndizera neza yuko kibazo nagize nico na benshi banagize kuko hari umuco mwatanze muvuga yuko Natasha akwiye kuba umanager akamanaginga abandi baririmbyi hari umwigeme aje ate ubwoba ari mu baby kabisa ebana Gladys ebana freestyle uyumvirije hari n'abahungu benshi asumba ebana kuko bariko baramukompara n'indi apana benshi ahubwo asumba abahungu bose maze kumva barapa kubera ko twamumenya ari umurapera arapa mu ndirimbo mpimazamana ataja ku ma TV nawe nyene nka Sije ataja kuri media nimwe mugabe indirimbo ikaza mu bantu ari ikintu waruvuze ngo asumba mara bifesi bose urabashizemwo bande bose nabo nyene baraza bagapostinga bakora ingofera niwe mukobwa wa mbere unyemeza ndetse n'abakobwa n'abahungu baratinya ariko ntibisigura yuko urumva barenze nuko abarusha basi nuko appreciate nimba umaze ko yakoze rega umuntu nimba yakoze ifo kubivuga uti uri nimba umaze kubona abantu barapa je ndiko ndaraba ujya mukobwa sindanyorohereza arambangamira ujya mukobwa hamwe bavuga yuko aja kuri mic kuri coding atanyoye ibintu oya ndapinga navuga ati wapi vibe ntayo uramaze kumva indirimbo barimo ntibirimwe amaniga abahungu b'abaraperi akenshi baca baja kumviriza kajya gace ko niko bakata bagaposting ahubwo harakenewe nk'abantu nka Gladys nka 10 muri no game ku buryo twumva muri show nk'abantu nkuya tumva mu bindi bihugu bavuga ati hip hop abaraperi bakoraniye mu giteramo cabonyene kikaryoha none rigero uvyumva ngahi waje ujyayo acuriye kuri stage honyene abantu vibe ibiri y'abantu ati iramwakira
ndazi ujya ahashitse ubahamagaye mu giteramo dufate bina kiriko ujya yosumbya kuduza vibe kiriko ni kandi cyo bavuga ati yuko abakobwa kenshi bagiye nkano hari public y'abantu benshi barakunze gushigikirwa gose oya ntibashigisa apana gushigikirwa arabikwiye rero Gladys umuravye na image yiwe n'ukuntu performinga nta performinga nk'abakobwa agaragara nk'abahungu aririmba neza arusha benshi cyane nubwo benshi akari nyuma karahinde rega se Gladys wenyene hari abandi barapera tuba tutaranamenya baba batanasohora bazuza nk'aba Gladys mugabo Gladys ari mu barapeze ba mbere bakaze mu Burundi kabisa ahubwo jewe nuko nyene abantu bose bavyakira nabi Gladys yari kuva hariya mu byo yoza aracanga byo guhimbaza Imana agavanga n'umuziki nyene usanzwe asigaye anyuze bakarimbana ba Bifes nakora kubera yuko hariya tuzoca tuguma tumubona mu bikorane nyene by'abantu byo gusenga gusa mugabo kugira ngo basi ashobore no kuronka n'agafaranga byari bikwiye yuko azaraja no mu muziki ugize nte akakora nyene ingoma zigize basi nubwo atokora za ngoma z'isi nyene agakora ingoma zigize nyene wumva yuko ahuramwe n'abaraperi dufate basi zimwe zivuga nko ku buzima basi kubera ko hip hop ni njyana itanga ubutumwa ukamenya gutanga ubutumwa kandi n'indirimbo z'Imana zitanga ubutumwa mugabo ugatanga ubutumwa mu buzima busanzwe kabisa uburyo buza bigakora ku bandi bantu uburyo ushaka kwisanga mu makonsere runaka Gladys ushobora kumusanga ahantu hariho hose mu bikorane bikomakomeye mu bitaramo bikomakomeye mu Burundi nk'abandi bigeme no vuga yuko baririmba bari muri music nikiye kintu mwobaha n'urufatiye kuri Gladys bo abo tubona bakaze cyane ntibaririmba mu mastiramo gusa umukobwa wewe ndibaza ashobora kuza afise intumbero runaka iyo baje mu muziki baraza bakamara umwaka umwe bagatrendinga bakora indirimbo imwe canke zibiri zikaba hit ariko inyuma y'izo ndirimbo zibiri bugahita babihagarika ico kintu nanje kandi kirambabaza sana turashobora kumva nk'ujya yaje akavuga ati uyu muntu aje nabi niwe twari dukeneye muri game mugabo kazamva inyuma y'umwaka aragiye mwe mwarumvise igenda rya nyamba umukobwa bita Davis Morey yaragiye nawe nyene yaraje neza yaciye atwarindagira yaracibungenze ngira ni mu kugaruka abantu bose bavuga bati uyu muntu kudoshapo aranarenze kandi umukobwa yadakoze cyane intambamye ni nyinshi imbere yiwe kubera ko umaze kubura umukobwa ugakora mariage hari igihe ukora mariage n'umuntu mudahuje mind ugasanga kumubwira ngo maje mu muziki mutobihuriza ko mugabo ugasanga umwagi gukunda yagukunza gusanga mu muziki barakwiye rero yuko abo bantu batwara abo bashiki bacu batahura bareke kuguma batunyoteza babareke bakore cyane zo turabona bagaragara kandi uko twazo tubona bagaragara kandi baza kuri ico kibazo ngaho uvuze uko ko je tutobihuriza ka ahubwo ikintu kihari nuko abo bashiki bacu ikintu basabwa no kugaragara cyane hanyuma bakabigira akazi hanyuma ukumva yuko azimvye no kumuhamagara muri show yawe kuko wewe umutwe avuga ngo no muririmbye ukabona ntaco yingiza n'ubundi abikora byanke bikunde nza ndinjira muri studio mu mezi nk'atanu rimwe mugabo bakumva nakoze igisasu twarabonye novuga yuko ni gikorwa cakozwe nabajya baririmbye kandi benshi ntibacakiriye neza kuko bamwe baba bafise abandi babarabirako baba bafise abana bato babereye nk'icitegererezo harabaye higanwa rya Isanganiro Award Melanin Sadbi baragikuramwe bamwe baravuga ati uko n'ugutinya kuko novuga yuko igeni nka comparison ariko barakompara n'abandi baririmbye ati nko kwikura mu higano umenga ntihavuyemwe ababonye n'umenga na Adrika Kim yaravuyemo ntaho bigeze bashiramo umenga nabanya gaposta avuga kuja muri Isanganiro Award yuko atamusaruro ariko dusubiye inyuma gatoya Satubi n'umuntu akuze mu muziki afise impamvu yabikoze mugabo kubikora wewe yararada indirimbo ziri muri Isanganiro Award aravuga ati mama yangu aha nihe komsa ziri muri Isanganiro Award ntwariye ati yaratinya aravuga ati hahantu nta Isanganiro Award ntatwaye muri vya bihera genda akora amahiti n'amahiti ino munsi mfise kirisese gusa ta arekasha ijya D1 iri yo gusijya nayo gutwara Isanganiro Award ni nk'indoto nemwe indirimbo muhamahigo yo gutwara Isanganiro Award niya indirimbo komsa ya Siji hagaja kwirikira aha nihe yakiriko ariko byongeye indirimbo y'umwaka naha nihe none si imaze gutwara iryo higano kutayihakiriko no kumwiba kutayihakiriko ni nka bya bindi byo gutanga ikintu kabwa nene mba yabaye uwa mbere muri Superbat yabaye uwa mbere muri Superbat kwa ariko we muririmbyi wa mbere yakoze neza Siji ntayo yarose yo Superbat ntiyabaye no wa kabiri Siji kuronka iyo
sanganiro awadi nibindi bintu bazo bafatiye ko apana ko indirimbo yabaye hit song gusumba none Melanin na Sadbi kwikura mu gikorwa nka kige nka mwebwe bishitse kandi warambye kuri umuririmbye Victoire wowe nk'umuririmbye gikorwa nka kige wacakiriye gute boss navyakiriye neza kubera ko ama competition yabaye no mu bindi bihugu baratumira abaririmbyi barenze ugasanga ba Burna Boy barimwo bande barimwo muga ugasanga amahiganwa natwaye ba Burna Boy kwikura mu higanwa si byiza mbega mu mwaka uza bosura gutegura isanganiro abadi kandi nkuko vyama indirimbo zabo bazokwemera kuzisubizamwo ko zisatu batahivye gukora umuziki ko zimera natahivye gukora umuziki rero bagize nabi gose bari kugumizamwo bakibona ikibanza babayemo kugira baronke n'inguvu zo gukora cyane gusumbiriza abakoze mu mwaka kabisa hari ibintu hari inkuru yari maze iminsi irabishika navuga yuko mwe nk'aba promoter yarabashikiriye ni gikorwa navuga yuko cigerutse kuba ca Monia Fleur aruka kubita ikofi Linoji ni kiganiro bamwajemo Linoji navuga yuko benshi bavuze yuko ngo nabagabo mu gahinda abandi nabo baravuga ati Monia Fleur ni gikorwa kitari kizakoze kubera navuga yuko Linoji amufasha ibintu byinshi cyane aramwandikiye niko tuvyumva ariko hari n'indirimbo zimwe zimugerageje kumva mysteri ya Monia Fleur bivuga yuko ari Linoji amwandikiye igikorwa nka kijya umuririmbyi nkujya Ufise navuga yuko abantu benshi bamwubaha muri game gukubitwa no mwigeme mwe nk'abasisanguzi mwacakiye gute no kuvuga yuko abaririmbyi n'abantu bakurikiranwa n'abantu wagize ikosa n'uwafashe iyo image amukubise ikofe kubera ko nimba urukundo hagati yabo ruhari kuzuga kubitwa n'ibintu bisanzwe kubera ko nabandi baba bakubiswe ngo ubu amakofe y'amabariye hajya bubakiye ku nkovu beshi ahubwo nuko yamukubise ngira batarana abana nico gituma byaduze cyane kuzarira agakubitwa ndafata nk'ibintu bisanzwe kuko urukundo ruhari bivanye cyo bari bapfuye kandi mu rukundo hatabayeho gufuha urukundo ruba ruhari babyagiriza kuri management yiwe Landry nibaza ivya Landry ubushize twarakivuze k'ico kintu abantu bumva ngo Linoji ngo ari muri management ya Landry promoter none Landry promoter asigaye akorera he muri umutananigwa muraherutse kubona ariko arakorera ko kageze mu zindi TV kubera yuko abavuga ati nanjye ndumye izina ryaragiye reka nze ku yandi ma TV ngirene reka Landry agomba guhiganwa na nani ubu Landry ndamuravye Landry agomba kudugira ku yandi mazina wari jambo warugira uvuga agomba guhiganwa nande ashaka kudugira ku yandi mazina mwarabibonye ho mu minsi heze Landry yagarutse kuvugwa muri game yumvise yuko simbizi yavuze kuri Big Fizzo acaraduga bako ya mu burindero nyakuntunga simbizi nta no kumwishura yaciye yihorera ubu Landry yaragiye yarazimye nta n'umuririmbyi musaba ikiganiro ntibishoboka ubu rero arimwe ararondera strategy ahubwo ngira ngo yo kurondera nawe kuja mu njya systeme ba simbizi na ba chevale bakoreramwe azarajya ku ma TV azamutse uguruye aga TV amuhamagara avuga ati usanga yarose mu gihe aba yarose nka diri imuhemba makeya yabonye yuko umusaruro yako aranka ku TV yiwe atawuhara avuga ati ibintu reka ndabireke ko ndose umuntu amakaraka ni bazo mpa ayandi nzoyagiko nyene cyendi baza ni inzara yari koragirira hariya mu kiganiro Landry nuvuga yuko n'umuntu afasha yarafasha bigi erega Landry yarinzwe abantu benshi bavuze ko yagiye gufasha ijya media kugira ngo ashobore kuyidoza be Landry yoduza media gute Landry arafise abantu bakeya bari kurusha none bajya abantu afise urumva yuko boduza TV Landry arasumvye abantu abandi Landry nta bantu benshi afise wapi kubera ko yaba afise abantu benshi yari kuguma akorera ku TV yiwe yari kubona ko umusa urumvaga yaragiye gukorera ku yindi TV kubera yuko ivyiwe birabwa umusaruro uronka uje kurondera iki ko mutagenda ku zindi TV twebwe turazi yuko ibintu by'iwacu birabwa none mugiye birabwa mugiye tamusaruro bitanga iyo bakurondeye ucu ugenda wemera n'ubwo bwo bicumura agenda kumbara n'ivyo basimbizi na bashevare bajya ntibafise TV bakorerako ubakeneye urabakoresha ukabumva ngaha ubundi munsi ukabumva ngaha wewe umunsi twakumvise uri ukorera ku yindi TV wahagaritse ngaha tuzoharura ko wazimye canke turabe iyo nivo yo tivugiye ko hariyo TV ushobora kujya ko tukavuga ati kagasore kishima kateye intambwe yuko umutananigwa isigaye ikorera ko Alvin Gucci
ngize imisi ndamubona sindamuzi Uvuga neza yuko ntiyashatse ko babomana basekana mu vy'akazi yaramubishije kugira ngo agende kwagura imbiba handi. oya ushobora gusanga nimba bamuhembye hamwe ibihumbi 100 na ashobora kuba nawe yamuhembye 50 canke 20 akavuga ati genda uburakora peti yangu hariya Atamera jewe nzongwa nze kurondera amafaranga yo kugirana kugira mwege muvangwa ati kara managinga rinoji afise hit amwihekako erega rinoji yo hagari ku muziki Rinoji burya atarandire ntiyogira ikibazo. Rinoji je novuga yuko ari wa managing arandire mbere kubera ko Rinoji yagiye ku ma TV randira korako niho bigira visibility gusumba abandi. Randira vuga yuko impamvu Rinoji arinze abaho atarandira afise yogira ikibazo ati gute akenshi ahantu hose agenda arandira baba bari kumwe naye kumuherekeza mwiheka ko kugira ngo arye haji foto ya randi twamenye nk'umuntu wa mbere avumba ifoto no wahe yategeza kumanuka bwa ati iyi foto nigeza kuyivumbako akunda ifoto abati byaranagatinga natagiye gutegera DB boy niwe muntu twaye tuzi ku mafoto Randri yo nakurira n'ibiti kandi ari umuntu tuzi kafise izina ari n'ikibazo erega Randri yabaye mu buzima bwo kudusuzuguza oya yabuze ivyo bamubaza kubera ntiyari umurundi ngo mubaze ikirundi cyangwa umunyarwanda ngo mubaze ikinyarwanda yabati Arsenal novuga yuko kuri cya kiganiro nyene rino jero kakugira bamubajije kubera iki Randri ari umenyesha makuru dufise ngaha ari mu bamenyesha makuru bafise hit muga wewe ikibazo cyo kurira indege kirakunze kumugora cyane ntarurira indege no munsi wari umengara amaze kuja mu Rwanda mugabo kuja mu Rwanda ugiye no muduga aho nawe wosimbirayo mbega abanyamakuru ega no mu Burundi abanyamakuru ni bake bamaze kurira indege ni bake ya gose mugarandiri bitewe na hit nuko bamufata mu gihugu yari umwe mu bantu bavuga yuko ikibazo c'indege yarakwiye kubona nk'igisanzwe hit yi atayafise nyene yarazimye insiguro yatanze bivuze ngo si byarandire ngo si byiwiwe ni byane hawambe oya Randrega ntiharagira ko yurira indega agiye gukora iki konza bagenda bagiye guperforminga canke bagiye kuvugana n'abandi banyamakuru umunyamakuru bizinanyeho hanze ninde atari nabo baho mu Rwanda bakeya bari kurusha nabonye nyene nta benshi bari gukora Andri yaraje ahendwa na 6 hariho abaririmbye canke abapromota ngaha avyuka mu gatondo akabona yavuzwe gato yarafise abantu akaca yigira uyundi muntu nivyo biriko biraba kuri Adric Akimu ubu arakubwira yuko aho basatubi batashitse agomba bereke yuko ari abana kuriwe mwarabibonye n'amajambo yavuze muri isanganiro award akomeza kuvuga amajambo menshi ntiyarakwiye kuvuga amajambo kuko gukora hiti zibiri ni ibintu bisanzwe barimvye benshi bamabazi koze mugabo kugumana ico kibanza ngo uti jewe ndiko ndakora nico kibazo ca mbere kigoye erega no bunyene wewe ushaka gukora hiti ukavuga ati ngo mpambane ngaragara gukora hiti sukuririmba gusa ukaba umunyamakuru w'icamamare vyokunda mu mwaka umwe wamaze kuba umunyamakuru w'icamamare ariko kwa makuru mbega kuzigama iyo hiti ni gute kuzigama hiti nivyo bintu vya mbere bigoye mu buzima kubera ko unyene woronka hiti ukaguma kuri ya creation yayindi abantu barayihimba ukabura indi creation ukabura ibintu abantu rero maze kubura ikintu abantu barakwibagira rero Adric Akimu ntiyoza bavuge ngo ibi bintu sinkwiye kubijamo kubera ko ni mutoya rero amaze kuba ari mutoya kutaja mu ivyo bintu cyemura ari ibintu bisanzwe kubera ko ntacararonka mu muziki nta bitera mu bikomeye arakora nta ma evenement aramutumira akomeye kuko uza gusanga ni bwa butera mu bibubanza ngaho ku musenya akora akaronka abantu bibubanza baba barishe 2000 nta bitera mu bikomeye akomeye ngo twumve ngo yagiye muri uracurira kuri stage y'imbaho urumva ngaho nta n'ugwego no turamwumva Crystal event yamutumiye turamwumva mu bindi ngaha wumva ngo ibiteramo bikomakomeye bihuriyemwo basatu bihuriyemwo bande dufate two kwita ko bikomeye bamutumiye mugabo kakizuka avuga yuko akavuga amajambo agoye hari ukuntu kangwa ngo warosa gasigise gatoye ukaca ugomba kuvuga nabi ico kibazo kirahari ku bantu benshi ngaho novuga yuko nubwo Adric Akimu mugiye ku numwe mu basore novuga yuko dufise muri music ejo canke hirya ejo barashobora gushikana umuziki kure ntivyari bikenewe rero yuko ashaka kwerekana yuko arenze ahubwo nakomeza akazi arimwo akore cyane nyene kuko jewe ndavyemeza ko ari umukozi kabisa abikora fresh abandanye mugabo ahagarika ijya systeme kuko niyo systeme yatumye ishira hasi Randri yarabonye yuko umenga nyene aramaze gushika abantu bose baramumenye satu baramuha ikiganiro Big Fizz aramuha ikiganiro kabisa yaciye ahagarika no kuvuga ku bandi bantu acavuga ubundi umustar kabisa kandi vyongeye Adric Akimu ntimurondere ngo ari mu bantu badushikana umuziki kure vyahe erega ku mbuga ntimurabe ngo indirimbo yibaziga kwiza miliyoni cyangwa kwiza miliyoni 2 ngo ni baba baziravye ashobora kuba na boosting nta wamenye
kuba na boostinga kubera ko bara boostinga ntibikundi ivyo na followers baraziboostinga wareka ku boostinga siko ahubwo ikibazo kihari arafise abantu bamwegereye bamuhanura ari kintu novuga yuko abantu benshi b'abaririmbyi bakunze kugira ko cyane ikibazo sinshimye kumuvuga izina kandi ndazi muramuzi novuga yuko areka ndamuvuge kwanza antunga mburana harakantu wavuze antunga mburana umuririmbyi CG ahindure management niyo muririmbyi novuga yuko ikibazo cyo kwipromotinga akenshi nakunze kuga kuma media nakunze kuboneka cyane ibiganiro nakunze kubitanga cyane abantu benshi baramwidoga baravuga ati none niyo bari karatangana basi mu gihe ariko arakora raguhindura management sinavyiza cyane ahubwo arakwiye kuyagana management ikamuronderera team akorana nayo buryo ashobora kuvuga ati nimbivuga zanje ashobora kuzikoresha kubera mfise umwanya mutoya reka ndondera abantu bamenye bicari ivyo bintu bazobereye ivyo bintu ndabaye ibintu vy'imbuga zanje babikurikirane je mbandanye ivyo narimo ahubwo jewe ico mbona nkangege mukoresha ama media murakwiye kumwegera mukamubaza rega ariko tuzosanga turiko turamwinjirira mu gihe we bavuga ati je nzohembwa n'Imana uko akora umuziki mpimbaza rero mu gihe akora umuziki mpimbaza arashobora kuba avuga ati jewe izo award muvuga ntazo nkeneye uko nibitahuritse ingene tutigera tumona kuri TV online nibitahuritse n'ukuntu tutigera tumona tuti kuri Facebook abantu baramuvuga canke ibimeze ukuntu ahubwo murakwiye kumwegera mukamubaza muti wayi ibi bintu wewe utabikorerako ko dushobora gusanga twebwe turiko turamujija tuvuga ngo kubera ikatabikora kumba afise impamvu twe tutazi ariko nta mpamvu bibaho kubera ko nimba uri kuraririmba ukeneye iterambere bisaba kwijukira rezo sosiyo ukavuga ati ibintu byanyishura kubicisha ahantu kugira ngo bigende kubera ko uri kubatanga ubutumwa ubuha abantu bose kugira babwumviriza siko ikintu cyo kuza ugakora gusa ukumva yuko gukora indirimbo ugashyira kuri YouTube bihagije gusa barakwiye kubihagarika bakamenya ati kiye ndiko ndakora mushinga ikintu canje uku nimba atamwanya ndonka hari abantu bavyicariye nimba ntoro mwanya kuja ku TV basa TV bivuge cyangwa ibiganiro bivuge ugasanga amaradio yose akora avuga ico gikorwa nubwo utogenda kiragenda kandi ntibuza ko imbuga zawe zikurikirana abantu uvuga yuko twavuze byinshi sinashimye ko ikiganiro kiza kuba kirekire shaka bitewe n'abantu bose twagiye turavuga ko Melanin boy CG Adric Akim Randy promoter ndifuze yuko bose muza kubaha message bumve kugira ngo bashobore kuhakura ikigo no kuvuga reka duhere kuri Melanin boy Melanin boy arakwiye kuraba akagaruka kujya commentaire kujya post yiwe yagize akayanalizako agasobanura impamvu yavuze rijya jambo kuko rijya jambo ryakomeye kandi Melanin boy ijwi giwe rigera kure no kuvuga nimba yavuze aba promoter yavuze abo mu Burundi nabo no ngaho hakujya promoter bari kandi bashobora kuvuga n'ibintu bye akavuga ati uno munsi Melanin boy ya postinze baravuga ati Melanin boy kuva mu Burundi yavuze ibi nibi urumva ko aba promoter bamaze kumwataka bakavuga bati nezerane ariko tukiraho nyene hari ikintu twirengagije kandi gifise akamaro novuga yuko abaririmbyi akenshi hari umuririmbyi ashobora kumara n'umwaka na 2 ans atana featuring akoze kandi ivyo novuga yuko biri mu bintu biduzanya no gufashanya Melanin boy novuga yuko featuring deruka kubona ari kumena Big Farious umwaka uraheze novuga yuko Adric Akim novuga yuko presque indirimbo zive nka zose we zirimo ama featuring niyo mpamvu ndakubwira yuko Adric Akim arashobora kuja imbere ya Melanin boy gato yakwera wewe asa nk'umuntu azivyarimo no kuvuga yuko gukora collabo hari gukora collabo kubera atavyishoboye kwikorana yakoze indirimbo ari wenyene ntigenda neza Adric Akim yasanze gukora collabo ari byo bimufasha siko kandi kudakora collabo birashobora kuva ku buryo ugasanga uburyo ufise ni ukorohereza gukorana no wifuza ariko kudakora collabo siko sa mu gihe uri kurakora hari wavuze ngo arabaririmvye babadugira ku bandi ugerageje kuraba ingene bandika ataronse ya ndirimbo abari kumwe n'abandi ntazopfa amenyekanye abo barivyo baba hari kandi muba babona namwe gabo oya duhera ko nyene Adric Akim hari abandi bajama hari undi mujama meze na wenyene Arvin Smith nuko nye abandi indirimbo yiwe nibavaye atadunyoye hano nange ushiga kubera yuko n'ibintu yandika biba bigoye rero undi mujama rwo akora amahiti ibintu yanditse nibiki indirimbo nyinshi twagiye turamenya za Kiriko atari ahanihe twagiye turamenyera mu makorabo yakoze korabo gasanga iyo korabo niyo yagira abahiti cyane gusumba ibindi Akiri muri Bantu boy atari kumwe na Fizo naho nyine wasanga atabirenze atari kumwe na Double J ntivyabirenze uno munsi novuga yuko hari ikintu twahombye muri music Bantu boy yarafasha abaririmbyi benshi ni management novuga yuko yari je kugira ngo ishobore kuduza n'impano yadugije zose nta nimwe yabaye impfa gusa mugabo turifuze yuko hakwiye kuzana yindi
management nuvuga yuko akaroro ni kujya muririmbyi twavuze Natasha ico kintu arabe kwera ico kintu acigeko washobora gusanga abaririmbyi b'abarundi baba bagoye kubera ko nyene babizamwo hari ababizamo kubera impamvu runaka baza ku mpamvu zitandukanye hari abazamo kugira batwike bagire visibility bashike ku ndoto zabo ugasanga indoto bafise no gukora kugira bamenyekane basohokane n'umwana mwiza rero maze kurokira abo bantu nta musaruro uzobironka hamwe n'ubundi Bifese yarabivuze ati hari igihe dusanga bamwe tugwanira ibiharage abandi nabo bariko bagwanira inyama muri ico gihe rero urumva muri uno muziki twebwe turacyafise abantu basi nk'akarorero urashobora kumbwira nk'umuririmbyi ushobora kuvuga ati arafise nka batima yubatse yiwe ngaha mu gihugu ati ubu muziki wamuhaye ibintu ibi kidomo iri hehe nya batima yiye muri Kenya none muri Kenya ni mu Burundi ari ibintu bikunze kuvuga cyane ngo abaririmbyi benshi rezo sosio mu Burundi Alvin Smith yagiye muri Kenya Akisdan yaragiye muri Kenya Kidumu wewe Akisdan yarabivuze ntaguciriye mwe yarabivuze yarati uwo muziki jewe narigeze gukora hit nkora aha ijya ndirimbo bakoranye na Vishurove iwawe ati najya kurondera aho nsaba ubugari kandi ifise hit kabisa ariko nuvuga yuko tutarandiriye message muha abaririmbyi na message muha aba promoter ikiganiro cyo tukirange message yo guha aba promoter babanza barindire baraye kuduga ku muririmbyi batarumva icyo bagize no banza babazi ingene bimeze hanyuma umuririmbyi nawe amenye yuko ni brand asabwa yuko abanza kuraba ibintu agiye gupostinga mbega ibintu ntacyo byica muri career yanje amya ati ibintu ndayipostinze bizakugira impact nziza canke mbi wana nk'ubu tugirageje kwanaliza kuri post ya Melanin boy irikiramukora ko sana bivuga yuko imboga zose zamwatatse ubu naho yose hori indirimbo nta n'umuntu numwe yopfa yivuze kuko bose abantu yavuze bose bavuga ati yaradusuzuguye kabisa Victoire wowe bivuze kwiki nukuvuga yuko kuri kote y'abaririmbyi twa tuvugira aho dusanze bigeze kubera ko abandi bo bavuga yuko umuziki uri kuratera imbere twebwe aho twasanze atari kuragira twahereye kubiraba n'ubu niho bikiri biracyari vya bindi birasaba yuko bakora cyane gusumvya uko bariko barakora kandi bariko barakora ariko bagabanye n'amajambo bagwiza ibikorwa kubera ko mu Burundi turi nyuma gose y'ibindi bihugu muri music kabisa bakora cyane okay yes bakunzi ba Step Media kagasore kishima kagasore kazegeye nima kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi nabagarukanye babasore banyu babasore mwasubiye kuntuma yari Ikefasi hamwe na Victoire so ntarandiriye Ikefasi na Victoire ejo canke hirya ejo nitwasura kandi kubahamagaza kuri Step Media mwaramaze kuba famille muzodukondera uwasigaza nambaye ubutura habaye muhira nuvuga yuko no muswa gune nababwiye mwambaye veto rouge kandi ico kintu muzokidusigurira mu ikiganiro c'ubutaha yes bakunzi ba Step Media nko nababwiye kagasore kishima kagasore kazegeye n'Imana kintu ndababwira kuri uravyiganiro cyose making sure ko mazogira subscribe kwa kundi hahandi ikintu ndababwira baki na mimi ndafurahi sana